Iyambu turabaramukije hama n'umunsi twari twaje aho twaje gutembera canke kuraba mu bikorwa mwoba mwarigeze gukora hano mu Kidugu. Twashaka kubaza ugaragaje kuraba hari ibice bininiya cane vy'uko mu gikorwa mwari mwaranguye bimaze kugenda kurangira, kubwanyu mu vyakira gute? Murakoze kuduha umwanya. Ibikorwa duhagaze murane ku Kidubugu naho uruzi mugweji rusesera mu kiyaga ca Tanganyika, aho hari heze nk'imyaka irenga 5 aya mazi adashika mu Tanganyika. Abarimyi rero bari barahomvye ahantu hatari hato twahora turimira igitegwa c'umuceri. Nk'userukira abarimyi rero uno mwaka twari twatewe iteka n'umwubahwa nyakubahwa chef de zone ari kumwe n'userukira uburimyi n'ubworozi mu ikomine, aho baduteye intege kuza gutanguza ibikorwa byo gusibura uno mwonga wa mugweji kugira vyorohe amazi ashobore kumanuka mu Tanganyika. Ubu rero aho duhagaze uno munsi turabona ko n'ivyiteka n'ivyo gushima nk'abarimyi, igikorwa aho bacu badufashijemo cyo kubomora ahantu mugweji rukaba ariko ruririsuka mu kiyaga ca Tanganyika. Tugerageje kwihweza turabona ko umukora azari munini. Murabona ko 100% amazi azohava yimuka akaja muri Tanganyika? Murakoze cyane. Turafise ivyizigiro bitari bito, tuduze aho haruguru asanzwe hari indimiro, turabona ko amazi amaze kumanuka ahantu hatari hato. Rero tugashima izi nguvu uburongozi bwacu mu komine no muri zone bwakoze ko buzobandanya budufata mu mugongo, aya mazi azomanuka. Turafise ivyizigiro bitari bito. Ku ruhande rw'abarimyi musanzwe murimira hano, iyo hageze ibikorwa rusangi byo kuza gukora aya mazi, wabonye abarimyi bose baravyitwariritse? Murakoze, kubera ko abarimyi baza barihebuye ko aya mazi yaramaze igihe kitari gito yarahateye. Abarimyi rero barihebuye, mugabo nk'abaserukira abandi na bamwe mu barimyi bafise ishaka baravyitabiriye, ku buryo tubona ko inguvu mbere basigaye batubaza ati harageze ko dusubirayo gusibura. Nico gituma rero dufise ivyizigiro ko bazokwama baba hafi muri kikorwa twatanguye cyo gusibura no mwonga. Ugaragaje kuraba iki kibazo cy'amazi cyari kimaze kiringo kingana gute? Ikibazo cy'amazi cyari kimaze nk'imyaka 5 kuva umwuzure utera Tanganyika rukazibira. Imyaka 5 yari yiheze, kandi abarimyi twari tukirima umuceri muri umwonga wa Kidubugu. Dufate ko guhera muci kubandanya abarimyi muzosubira kandi kurimira hano, ahubwo no gukenguruka gose. Turabona ko no muci hatazoshika, turavye mazi ngene ari karamanuka, turafise ivyizigiro vyinshi. Ahubwo muci n'ahatahora harimwe turafise ivyizigiro ko tuzoba twashitseho kuharima. Hama ku kibazo c'ahandi hantu hari amazi, kuko nabonye si hamwe, ahandi naho muhiyumvira gute? Murabona ko duhejeje kuzungurukanya kwa chef de zone aho bita mu Gafuro, naho nyene Tanganyika gwarahazibiye. Mugabo tuvuye kuharaba, dusize duhanye gahunda ko vuba tuvuye mu minsi mikuru tuzoca dushira za nguvu twashira muri Kidubugu tuzishire no muri Gafuro, naho nyene rumanuke kugira abarimyi bo umwonga wa Kibaba nabo nyene boroherwe mu kurima. Ku ruhande rw'abarimyi mwiyumvira gute canke muri kwitegura gute gutangura kurima hano hantu? Vuba turatangura kurima uko turabona amazi ariko aramanuka ku buryo butangaje. Naco gituma mbere benshi ubu batahora barima batangwe gupfumbira kugira batangure kurima, basubirize imiceri aho bahora barima. Ku kibazo naho cyuko bivugwa yuko hano muri kino gice hariho ingona nyinshi, ngo bamwe batinya kuza gukora ibikorwa rusange, ngo batinya ingona n'ibiboko. Oya, ingona yarigeze kuhaza mu myaka 2 iheze. Mugabo ico nico tubuza ko dukora ibikorwa rusange, ko tuje turi benshi nayo ndibaza naho yo birinda ntiyo dutweruka. Dufise ibipawa, amasuka, bipanga, kandi abantu benshi niyo ngona iyo wumva nayo nyene naho ikomeye niyo twubahuka. Biravugwa yuko muri aka karere mukunze abarimyi mukunze kubangamirwa n'ikiboko kuza konona imirima, biracaba? Ego, kiboko rimwe na rimwe kirakunda kuduga konona indimo z'umuceri, mugabo kubarimyi ntibiduca intege. Abari barimye twari twatanguye kwiyumvira ingene tuzoshiramwo abakirari, uko
ja twubaka imiganda mwijoro bakakirarira kugira indimo zacu ntizononekare. Byavugwa yuko hano hantu turi ari ahantu hakunze kwimbuka umuceri cyane ku rwego rwo hejuru, ku barimyi ngo hafashe imiryango myinshi. Muri kino gihe abarimyi b'umuceri bo muri bahora barimira hano mu Kidubugu bo bavyakira gute? Uca uvyumva nawe n'ubukene bwateye imiryango, kuko aha mu Kidubugu utarafise parasera ntihahora yitwa umurimyi w'umuceri. Rero mvumva imyaka 4 iheze umuntu atari kararima, uravye n'umwimbu bahora bahakura, birateye agahinda gose, kandi imiryango myinshi yarasubiye inyuma kubera iyi Kidubugu yateye aho twahora turima imiceri. Murakoze cyane. Murakoze namwe.